Parc des Princes bwana Patrick equipe ya Man City baraye bahaviriyeyo mva ngo bahahongokeye amabwiye na imbere asha Manchester City kweri basubire bige inyuma yo kugombogwa na equipe ya no kuvuga ko match yabayemo remontada ku munota 50 bagice cyambere cyaiza rusa ku bundi hagati ya Ancelotti nako ya Pep Guardiola no mugabo bitwa Luis Enrique kuri Parc des Princes. Jack Grealish ku munota 50 aterekamo igitsindo, Erling Haaland ku munota 33 inyuma y'iminota 3 aterekamo ikindi gitsindo, inyuma y'ibindi minota 3 Dembele ragombora aterekamo icyo cyambere cya Paris ku ipasi ya Barcola, inyuma y'iminota 4 Badre Barcola aterekamo icyo cya kabiri cya Paris bibiri ku bindi, inyuma y'iminota 18 ku munota 78 Joao Neves ku ipasi ya Vitinha aterekamo icyo cya gatatu cya Paris. Mugiye ku munota 93 bonge iminota 4 Gonzalo Ramos muri plasma mbi ya defense ya Man City ku mupira uno musore bita Joao Neves yaduze mukira ko ahuriye na Josco Vardiolo, umupira kwita kuri Josco Vardiolo uza muri defense ya Man City isango bitwa Manuel Akanji ahagaze nabi cyane gose. None umusore bita nivango ni Manuel Akanji hamwe n'uno musore bitwa Rikore wisi basanga bahagaze nabi. Uno musore bita Gonzalo Ramos avyazamo umusatrekamo igitsindo. Ibitsindo bine vya Paris Saint-Germain guhera ku munota 56 yabirinje mu izamu rya Man City. Man City bayitera remontada, Pep Guardiola mutera remontada, avi Parc des Princes tari kubona nibimubaye ko mukanya gatoya. Ni kurande kwa Paris Saint-Germain ikintu cyambere bagufatisha ikipe yari yose ni ikintu citwa possession de la balle, nico kintu cyambere uravye Paris Saint-Germain bamaze igihe canke wanashima banakorera ko kwa Luis Enrique no mu mikenyero yiwe no muri FC Barcelona, ni wa mugabo agifise yaje yo kugumana umupira ndetse no gutanga amapasi. Muri Mercato bagiye ku isoko bakora Mercato beze neza cyane mu gusingisha gasore kitwa Joao Neves bagakuye muri equipe ya Benfica, numwe mu bakinyi muri iki gihe ugiye kuraba ko kintu citwa gutanga pasi ameze neza cyane gose koko na match ijoro ryakeye nivyo yatsinze wanashima n'igitsindo kunyene wabivuze, ariko mugabo ni na wa mugabo ariko arabafasha cyane mu nkino bariko barakina mu kijanye no gutanga amapasi, amaze gutanga pasi decisive zigera kuri 7. Ni Paris Saint-Germain equipe muri Champions League ibiriko bibabako ni ibintu bimeze nk'ibitangaza, buri muntu wese ahora yibaza ngo Paris Saint-Germain vy'ukuri nike kibazo ifise muri UEFA Champions League aha ni nyuma yo kwakira equipe za Atletico zirabatsinda, kugenda kwa Bayern ikabatsinda ku nivyo batsinze Salzburg ibitsindo 3-0, bakinye na PSV baranganya bakubitwa na Arsenal batsinda nivyo Girona igitsindo kimwe ariko bikomeye cyane gose. Rero ni Paris Saint-Germain muri iki gihe bivanye na squad bafise, umuntu wese yibaza ngo burya Paris Saint-Germain yacihinduka bivanye no kwitagifise Kylian Mbappe canke ni umugwi mubi gusa ura. Luis Enrique niwe yagumye agaruka keshi mu match Paris Saint-Germain bagumye bakina, arababwira ati je burya afise equipe nziza, fise equipe ishobora ima byose nipfuza mu kibuga mugabo hakabura ibitsindo, no kuvuga ikintu kijanye no gutembereza umupira, ikintu kijanye no gukina umupira mwiza hagati, ariko mugabo bakabura ibitsindo. Afise umwe mu basatirizi beza mu bintu bijanye no gutera imitwe yitwa Gonzalo Ramos, afise Ousmane Dembele yakinye umupira mwiza cyane muri Borussia Dortmund no muri Barcelona. Rero je nibaza ko Pep Guardiola muri Strago asanzwe afise muri iki gihe ikintu cyambere yananiwe naco ni ikintu citwa kwinjira mu kibuga hakirikari kugira ngo kwakwanye equipe ya Paris Saint-Germain. Amaze kuza atsinda n'ivyo ibitsindo bigera kuri 2. Ico Luis Enrique yakoze ciza no gukora remplacement atandukanye, yinjije mu kibuga Ousmane Dembele akoreyo Kanginli, asohora umusore twa Fabian yinjiza Zaire Emery, asohora umusore twa Desire Doué yinjiza iki gisore cya Gonzalo Ramos mu busatirizi. Byumvikana ko icambere yibanze ko bwara busatirizi kuruta wanashima no kuzibira. Pep Guardiola nawe mwino minsi ateye amakenga kuko unaravye no muri Premier League hari match no baheruka gutsinda ibitsindo bigera kuri 2. Phil Foden atsinda double ino imbere ya equipe ya Brentford, atsinda double. Manchester City biza kurangira n'ubundi bariko barasiraguringa bagombogo ibitsindo 2 byose bari batsinze. Rero ni kibazo cha Pep Guardiola kuruta
inyishu nziza ziri ko novuga ngo zabonetse ku ruhande rwa guno mumenyezo wa Paris Saint-Germain League nibaza ko ni kibazo ca Pep Guardiola cigaragaje cyane gose kurusha inguvu za Luis Enrique. Yes nuko bimeze Pep Guardiola imvago ari kwerekana imvago Yaraye agize icyo no kwita inui do cauchemar novango hagati novango yaba basore ba Paris twabonye Dembele mwiza cyane gose yaninjiye anagomboye wanashima kuko hatangwa no musore bitwa Desire Doué Dembele za kwa akora ino defense ya Man City mugabo ukabona ko Pep Guardiola je sais pas quoi sinzi kiri kumubako mugaruka urabona ino Man City ni kiriya equipe ubona ko idakumbago yinjira mu kibuga ubona ko yiteguye kudakora irere nimwe n'equipe iri gutsindwa cyane amerere do marquage sivyo kuko wanashimurabe statistique zose possession de la balle pari yabarushije wiyumviye ko Paris Saint-Germain yanateye amashuti 23 Man City bagatera amashuti 9 equipe ya Man City batakaje ibice 82 kwijana by'imipira bahanahanye avec des erreurs de marquage zatumye equipe ya Paris Saint-Germain igira ikibavyarizamwo ico no kwita ibitsindo ni equipe ya Paris Saint-Germain isaba kinya ba uyu musore waravuze Joao Neves ugashira kuno musore bitwa Vitinha ni bamwe mu basore no musi ku matir de loin muri equipe imvango ya Paris Saint-Germain bameze neza cyane gose mugabo ravye uburyo burya match nari kuyiraba equipe ya Man City bayitsindiye mu espace wona ko ari des erreurs de marquage zaje nuvuga ati iyi equipe ni kire equipe nkuru cyane iyi equipe ni kire equipe nkuru ni equipe wona ko je sais pas sindi mu mutwe mentalement bakinya Man City Pep Guardiola sindi kuva kuri Pep sindi kuva biva kwa Kinya sindi ko biva ku buruhe niki mugabo urabona ko ubudi bose ni kuva kwa Pep manque de concentration masore wa Man City biri gutuma mva gwatakaza cyane nibaza rero ko match yeje ku ruhande rwa Man City bayitaka Japan winga bwa Luis Enrique ahubwo kubw'ikibazo kiri muri Manchester City na Pep Guardiola afise muri iki gihe muri equipe yiwe nivyo bintu vyatsindishije Man City kurusha imikenyero yakozwe na Luis Enrique uretse ko na Luis Enrique nawe afise abasore beza injije mu gice cya kabiri bigaca bimuviramwo avantage yo gushobora kwitwara neza imbere ya equipe ya Manchester City burya uravye Manchester City abakinyi babasubiriza afise uno Pep Guardiola mwino minsi ukagiranye n'abasubirizi ba equipe ya Paris Saint-Germain waza gusanga Paris Saint-Germain bafise abasubirizi beza kuruta kurande kwa Manchester City kuko ku bench kwa Man City barafise John Stones muri iki gihe atari ko aratanga ibintu ubona yuko bikonveka muri equipe ya Manchester City bari bafise nivyo Rico Lewis ufise agasore kitwa Max Arena ufise Eric Gundogan nivyo yaramaze gukamuka nyuma yo guca mu equipe atandukanye akaja muri Barcelona yasuye muri equipe ya Manchester City atari wa Gundogan yahora muri Man City imbere ufise nivyo busuringa bwa James Msiate nivyo ashobora kuza kuguhindurira match ariko muga zino match ziri pressé zishobora kumugora bivanye na experience ufise muri mu nkino zikomakomeye ufise Jack Grealish muri iki gihe atari ko arakonvenka cyane ibiharo atari vyiza nubwo yaje gutsinda igisindo ku munota 50 w'urukino rero nibaza ko muri Manchester City bench bafise ntiyari bench ubona yuko ikonvenka kuruta bench yari ku ruhande rwa Paris Saint-Germain abakinyi mu gice cya mbere cyari kirangiye Man City itinjije igitsindo cya mbere jiza ahubwo sinabona no kuno Man City yavironka ibitsindo bibiri nubwo yajika bikora kuko ku ruhande rwa Paris wari ufise Lucas Hernandez hanze wari ufise Kipembe hanze wari ufise Zaire Emery umwe mu bakinyi bitwaye neza muri sezeze muri equipe ya Paris Saint-Germain mu Faransa muri rusangi hanze wari ufise Gonçalo Ramos ubona ko anayasubiye umugabo witwa Cristiano Ronaldo muri Portugal ashobora kuza gakora ibintu bimeze neza cyane gose ufise Ousmane Dembele umwe mu bagabo nivyo muri iki gihe atameze neza muri Paris Saint-Germain ariko mugabo ni wa mugabo afise impano idasanzwe muri football ubu mufise hanze ufise Marco Asensio na watinjiye no mu kibuga rero nibaza ko ku ruhande rwa Paris Saint-Germain Luis Enrique yarafise bench nziza kurusha Pep Guardiola kipe yiwe yarayiteguye cyane Pep Guardiola yarafise Rico Lewis John Stones yarafise uno mugabo bitwa burya John Stones niwe ngo bari muri form arkaje n'umugabo bitwa Manuel Akanji uko John Stones yagomboye no musore bita Rico Lewis yagomboye Ruben Dias 76 John Stones aza kuba agombera ku munota wa 75
n'umunani agomba Mateus Nunes sivyo bari yarafise Iker Gundogan yarafise Jaglic James Makati ko Oreri kipe urako ni muri buri yarafise plus de 70-80% y'abakinyi bavuye muri academy ya Man City bari munuzenya muri ku bench magana musu ufise Zairemere ku bench monshera ufise Lucas Hernandez ku bench ufise Gonzalo Ramos yinjiye anatsinda igitsindo Ousmane Dembele yinjiye akanatsinda igitsindo remplacement zibiriza Luis Enrique zamuye musoro w'itsindo bine batsinda equipe ya Man City ego ne equipe yari yiteguye cyane kabisa narabonye na Al Khelaifi agaruka aravuga ngo iri joro ryarayitweretse ko rina dukonfirmye ko muri Paris Saint-Germain dufise umumenyereza mwiza uno munsi sifise ati nivyo benshi hani Paris ntiba mwizeye yani ntibizeye service cyane zo no mugabo bitwa Luis Enrique atariko niya natsindwe ino match numwe mu bagabo tubona ko muri projet za Paris Saint-Germain ari kuzifata cyane gose ego na munsi nizere ko Paris Saint-Germain kugira ico no kwita gahunda nziza rero iyi remontada ishobora kugira impact zimeze gute kuri Paris no kuri Man City bwana kuri Manchester City ni impact mbi bivanye no kubagiye gukina match hanyuma bari kuri presida sanzwe bivanye n'ino remontada bare bakorewe si Pep Guardiola si vya bindi tuvuga ngo equipe ngo iratsinzwe ngo mumenyereza ngo arashaka kwirukanwa ibi ntibiba kuri Manchester City ufise Pep Guardiola guhaye byose wamusaba muri iki gihe uramurikaga kuri vyiwe hanyuma n'ivyanka nta kundi uzokwemera uko nyene yongereje amasezerano muri equipe niyo we atadesida kuva muri equipe ya Manchester City sinzi yuko umusiga muri programme imeze kono ngo mwirukane nikibaho no kuvuga nta impact negative ishobora kuba ku ruhande rwa Pep Guardiola muri iki gihe Pep icagwana naco no kuraba yuko yishobora kurokora equipe ya Manchester City akongera kwigarukana ku rugero rwiza ikibazo kija kuri equipe muri rusangi kwihiganwa bariko bakinajya UEFA Champions League akakanya bamaze kugira mu murongo tukura bakigwana kugira ngo barabe yuko boshobora kuvayo bagaruke mu bibanza vyiza vya mbere canke ibanza bigera kuri 24 vya mbere kandi bibashobora kubikora batsinze equipe ya nyuma nibaza ko nta impact zibi cyane ziri ku ruhande rwa Man City ku ruhande rwa Luis Enrique hona mahoro watsinze equipe nka Manchester City biraza kubicizere aje ntibamaze no kuba banaheza gahunda equipe ya Paris Saint-Germain muri UEFA Champions League Paris Saint-Germain ntibaraheza baracarondera bafite amanota 10 bafite 11 points Paris Saint-Germain ni bafite Paris Saint-Germain bafite 10 points bafite amanota 10 baracari hasi bafite amanota 10 rero nibaza ko ababo baracako gutsinda match kurikira ubundi bizere kujeho cyane iyo badatsinda ino match byasa nibe barangiriye Paris Saint-Germain rero ku ruhande rwabo yabaye inkuru nziza cyane gose ko abashoboye gutsinda equipe ya Manchester City ndetse ni n'insinzi yavuye kuri yabanejirije cyane bano basore ba Luis Enrique tunizera ko na match ya nyuma ku ruhande rwa Luis Enrique ashobora kuyitsinda kongera kugaragara muri zino match barrage bikagenda neza cyane kuri Paris Saint-Germain inde equipe nkuru yatsinze ni Dinamo Zagreb yakwitiwe kuri Emirates Stadium 3-3 Declan Rice Arsenal Muto wa kabiri Kai Havertz ku minota 36 mu gihe Martin Odegaard mu minota y'inyongera yaje kubaterekamo igitsina ku minota 91 Arsenal Dinamo Zagreb ibitsina 3-3 ari inkuru irimo Bwana Patrick cyangwa se turi kubona equipe Arsenal bakeneye gukonserva ikibanza cyabo muri UEFA Champions League rabonye UEFA Champions League Arsenal bameze neza mw'abantu bahagaze neza bagaze mu kibanza cya gatatu muri kano kanya nibaza ko imbere ya Dinamo Zagreb equipe uravye muri rino higanwa ryabo basanzwe bakenera mu gihugu ca Croatia ni equipe nivyo yahagaze manza bitatu vya mbere ni equipe muri kano kanya muri Champions League ubona yuko atakinira kirakora cyane kiri convaincante muri UEFA Champions League nivyo barakoze akazi mu gutsinda equipe ya Salzburg barakoze akazi mu gutsinda equipe ya Slovan Bratislava barakoze akazi mu gutsinda equipe ya Monaco ariko mbugabo iyi equipe ni equipe nayo kigerageza kugwana imbere ya Arsenal uyisanze muhira usanze Kai Havertz ameze neza usanze n'abandi basore bagiye batandukanye bameze neza nibaza ko ku ruhande rwa Arsenal yabaye inkuru nziza ariko mugabo burya ari na match igoye ku ruhande rwa Arsenal yari na match igoye kwa Arteta beshi bandibaza ngo Arteta ari nigihe yo itakaza cakanganye bivanye n'ibihe hamaze imisi arimo rero nibaza ko nta nkuru nyinshi zibirimwo ni Kai Havertz
yatsinze igitsinda atanga assist ku nshuro yiwe ya mbere mu mateka muri UEFA Champions League. Yerekanye match nziza, abasore nka ba Declan Rice aza gutsinda igitsindo, Martin Odegaard mwino minsi ameze neza cyane nubwo atari ko aratsinda ibitsindo vyinshi, aza gutsinda igitsindo ku ruhande rwa Arsenal bashoboye gutsinda gutera mu izamu rya Dinamo Zagreb inshuro zigera kuri zine mu gihe Dinamo Zagreb bo batana inshuro nimwe bashoboye gutera tire kadire mu izamu rya Arsenal. Rero ndakeje cyane abasore ba Mikel Arteta, nizira ko na match ya nyuma bazokwitwara neza bashobore gutsinda, kuko Arsenal mwino minsi vy'ukuri ni ekipe imeze neza cyane muri UEFA Champions League. Ekipe no bagushikira umwanya bari mu kibanza ca gatatu muri UEFA Champions League n'amanota nyuma bafise Girona n'amanota 15 baraza ko bari muri Espagne. Arsenal kibanza ca gatatu muri Champions League, ikibanza ca gatatu muri Premier League. Arteta ngo vyose tubirabira mu maso. Biri mu maso turabibona bien. Ariko ibintu nicara kuba nka ndakibona singifata kwino ekipe ita. Agenda bibona kunyene. Itari serie ga bwana ariko muduha amahigwe tugerageze. Nico kintu nyamukuru. Tubizere. Tugerageze. Muri Champions League Arsenal kuja kwitwara neza nibaza ko abwo no bahamahigwe yo gutwara Champions League kurusha Premier League. Kuko Premier League ni presque impossible. Urumva? Banigana nande na Liverpool. Barigana na Liverpool. Ekipe ya Nottingham ikuri imbere. Uri Manchester City yaje mu kibanza ca kane mu misi ishobora no kuzi kahagukura. Rero nibaza ko muri Premier League haraguye cyane kuri Arsenal kurusha muri Champions League ushobora basi kuronka amahigwe yo gutsinda match ugahurirana nakandi kagwi katameze neza cyane ukagatsinda kurusha kuja kugwanira ekipe kugwanira Premier League. Abantu barabona muri YouTube Mikel Arteta maso ngo byose Champions League ijisho rimwe ni Premier League. Ati hose turi muri Big 3. Abagatatu muri Premier League, abatatu muri Champions League. Ati je Mikel Arteta byose ndayibonera mu maso. Arsenal burya bari nibibazo. Bari nibibazo bikomeye kuko mu ma equipe akomeye. No kuvuga nabo bafise vya bindi vya Manchester City. Bafise ekipe yitwa turetse za Manchester City uzocamwo bakine kuri ku kibuga cabo hanyuma cacu izindi nkino nka zibiri bamanze bacicimo kwa Leicester City bacicimo kwa West Ham. Uzocuza uri Arsenal imbere ya ekipe yitwa Nottingham Forest. Arsenal isoke kwa Nottingham Forest. Hanyuma ahazo barigenekerezo rya 26 kwezi kwa kabiri. Inyuma bace baja kwandi kwa Manchester United hose basohoke muri Premier League. Ucuza wakire ekipe ya Chelsea. Izi ni match zigera kuri 3 zishobora kuba mbi ku ruhande rwa Arsenal zigatuma Mikel Arteta avamwe muri bino bintu vya kuruse ya Premier League. Ariko muri Champions League ni handi mvuga ngo ndabireka kunyene ni tombora ntomboje nkagwa kuri ekipe yande ya Real Madrid ndaje gukina match are tuje kuri Santiago Bernabeu dukine nshobora kuva nkuye yo kimwe ku kindi canke ubusa ku bundi canke ndahakuri intsinzi nkaza ku kibuga canje nkempoza nkashobora gutsinda igitsindo kimwe nkashobora kurengana. Ibi ni muri Champions League ushobora no kunganya match zibiri zikurikirana ariko ukarengana uvuye muri za penalty. Rero nibaza ko kuri Arsenal amaso nivyo narabe hose kuko Premier League ushobora no kunanirwa no gutwara iki gikombe ahubwo ukabura no muri Big Four y'abazokina iyo Champions League y'umwaka uza. Ariko mugabo Champions League nibaza yuko ariho ahantu Arsenal bofuma baraba kurusha uko boraba muri Premier League. Ni higano baze batsinde Girona. Ni higano ry'abagabo. Ibindi babirabe mu nyuma. Higano ry'abagabo kabisa nuko Bayern rero nayo ni ekipe nkuru Yaraye ihuye n'uruva gusenya i Rotterdam mu gihugu ca Pays-Bas c'Ubuholande bafashwe na ekipe ya Feyenoord Rotterdam y'umumenyereza bita Brian Priske, ekipe yo bita Igor Priaksayo, ekipe ya Thomas Beren, Calvin Senge, ekipe ya yuno musore yabateretse yabonyemo double bamwitwa Santiago Jimenez y'imyaka 23. Ekipe ya Feyenoord Rotterdam rero babwiye ekipe ya Bayern ngo muri no nshasha murazi kubitwa kabisa kuri Stadio Feyenoord. Ekipe ya Bayern imvango yakutiwe bitsindo bitatu kubisa bwana Patrick. Feyenoord gutsindwa 3-0
gutsinda atatu kubusa ekipe ya Bayern Munchen cyabaye igitangaza kuri buri muntu wese akunda umupira w'amaguru canka ashigikira umupira w'amaguru kuko ni ekipe ya Bayern Munchen uretse gusa kuyumva ngo ni ekipe basi iyo shobora gutsindwa match zitandukanye canke ikitsindwa match zitandukanye no sezo yakubiswe na Barcelona ubutika kaza iriko Bayern Munchen irasragolinga ari muri Bundesliga mwiki gihe ubona yuko ni kibaza ca mbere bari menase kugitakaza bari menase na Bayer Leverkusen na Bayer Leverkusen uramusere Leverkusen siyo ariko mugabo akakanya Bayer Leverkusen bariko begira cyane Bayern Munchen kurusha uko Bayern Munchen iri kwirahunga muri iki gihe muri Champions League Bayern Munchen inkino bariko barakina ntiziri convaincante nivyo waragiye kwa match ya mbere bari bakinye na Dinamo Zagreb batwereka ibintu bikomeye batsinda ibitsindi 9 kuri 2 twibaza ngo Bayern Munchen ngo iracari ya yindi ariko ugiye kwa Aston Villa Aston iragukubise ugiye kwa Barcelona uje nivyo Benfica nivyo rayitsinze bigoranye cyane igisindo kimwe ndetse na Paris Saint-Germain bari bayitsinze ubona kumenga ego barayijaniranije baratsinda ka Shakhtar Donetsk kuza rero kwa Feyenoord nivyo ni ibintu je ku ruhande rwanje vyantangaje ntibaza ko vyoba kwa Feyenoord gutsindwa ibitsindo bigira kuri 3 ni ibintu nibaza ko vyoba nta nkuru ibirimwo nini ni ibintu bitangaje gusa uko nyene ego ibiharuro bitwereka ko ekipe ya Bayern Dominic iri kugira ico no kwita intango zibi muri projet zuno mugabo bitwa Vincent Company bivuga ko Bayern novuga ngo muri tuvuze novuga ngo ere ya kera yuno mugwi wa Bayern Dominic ancien version yari version novuga ngo yabamenyereza bayihaye ibikombe n'ibiki ifisagaye ko kumara inkino 40 batazi gutsinda muri UEFA Champions League mugabo no munsi amaze kwakona defete zibiri mu nkino 7 muri UEFA Champions League defete zibiri mu nkino 7 nivyo kwa Barcelona nta nkuru birimo kwa Barcelona kwa Bayern bro niko ndavuga Bayern ndiko mvuga kwa Barcelona match ya mbere basizwe na Barcelona nta nkuru irimo muri zingandwi pemporte inkuru no gutera Barcelona ibiki umva turi muri iyi seri ni inkino 40 zirenga utazi gutsindwa na muri ancien version charge tuvuze kuko i Bayern ni mva ni version charge tuvuze muri version charge kwacho inkino zibiri defete zibiri pemporte imigwi yagutsinze si ico no kwita intango mbi canke se intango iri kugora kuri project charge mu witwa Bayern imbere ya yo namugabo witwa Vincent Company intango yo sinziza kuri equipe ya Bayern Munchen nivyo nubwo tuvuga ibiharuro amateka arandikwa kafutwa kandi haba inshuro ya mbere n'inshuro zindi zikurikira rero kuri Bayern Munchen intango nimbi kuri bo ariko mugabo nibaza ko insinzwe buya isa n'ikofirimye intango mbi canke igomba kwerekana intango mbi n'insinzwe yaksinzwe na equipe ya Feyenoord kuruta insinzwe basinze na FC Barcelona yo wamenga nta bintu binini wobitega ko kuko yagiye kwikina dafise Jamal Musiala yarameze neza mu misi yarakiva mu mvune yagiye gukina rero isana tameze neza ba Kingsley Coman ubwo bahora mbere siko bari basore nka barere yusene nivo zabo zarakwamye rero nibaza ko Vesa Company muri iki gihe aje gufata Bayern Munchen ntasanze Bayern Munchen ego ntasanze Bayern Munchen muri ya version bahoramwe nabo yo gutsinda Barcelona ibitsindo 8 insinzi intango sinziza kuri Bayern mugabo gutsindwa na Feyenoord nico kintu cyonyine gitangaje ahubwo kibaye kuri Bayern Munchen inose equipe iri kubura amanota yatakaje bateye amashoti 30 mizamu ya Feyenoord 30 12 abano cadre ayandi 12 abekarite n'aba defenseur ndetse umunyezamu wa Feyenoord yakoze akazi 7 nawe mugabo agira kabiri afise amanota menshi muri no rukino inyuma y'uno musire yatsinze ibitsindo 2 Jimenez no munyezamu yitwa Justin Bijlow niwe mugabo agira kabiri yarose amanota menshi muri no rukino rwa Bayern Munchen rero Bayern gutsindwa 3 vy'ukuri na Feyenoord ni ikintu gitangaje pe gitangaje L'Aubaine était une série de 40 matchs de groupe de Champions League sans défaite dans la version depuis la nouvelle version de Vincent Company. Cette saison, le club a perdu 3 matchs en 7 matchs joués au Ligue des Champions. Kipe nayo iri gusokongera kano ko gutsindwa cyane kabisa. Noko bari gutsindwa hariya na equipe ya Feyenoord. Uko imigwi ihagaze rero bwana. Uziko mubwira kan eko mubwira kan
ego uziko Madrid ifise amahirwe mbere yo kuja muri 8 rega simaki abonye bakubise ibice bibiri n'ibice bibiri nanabonye ngo 2.9% ngo ntibojayo ngo kwa kabiri ngo irifoka ko Madrid bashikira Barcelona kugira ngo ka Atalanta gakubitwa kuko Atalanta ikubiswe kajya gategerezwa gukubitwa kuko Barcelona bakiriye amafaranga Atalanta ikubiswe na Barca Madrid irisanga mu kibanza cha Atalanta biraza gukonta uko imigwi iri imbere ya Madrid nayo kuzoba yigenje cyangwa se imigwi iri muri 8 cyane umva equipe urabona Atalanta bari kumwe reka duce kuri match wanashima zihari kuri iyi migwi iri mu bibanza vya mbere ishobora kuvayo iyi migwi ya mbere iri mu bibanza ishobora kuvayo ku munsi wa 8 wiyaza ngo bimeze gute FC Barcelona bafise Atalanta kandi bayifise kuri Stade Olympique Louis Campana hari amahirwe menshi cyane ko Atalanta iva muri kino kibanza equipe igira kabiri Bayer Leverkusen nibaza ko yoyo iri hariya mu kibanza cha 8 Bayer Leverkusen ariko nibaza ko iyi atari bitangaza bikozwe ntiyovaye kuko ifise Sparta Praha muhira kandi AC Milan izogendera equipe ya Dinamo Zagreb hariya muri Croatia muri Dinamo Zagreb muri Croatia Atletico Madrid izogendera equipe ya Salzburg Red Bull Salzburg Salzburg nabo bamaze kuba elimine Inter Milan izo kwakira equipe ya Monaco biragoye equipe nyene ishobora kuva ni Atalanta Liverpool aza kubifise Liverpool iza kubifise PSV Eindhoven ku kibuga cha PSV Eindhoven ikene qualification PSV point d'interrogation harakabaza Arsenal aza kubifise Arsenal iza kugendera equipe ya Girona muri Espagne tout est possible mugabo kuri Real Madrid by'ukuri kuja muri kino kibanza ni n'amahirwe make kuko equipe biboneka ko ishobora kuvayo ni Atalanta gushikira mu equipe ya Liverpool rero boss amuze kuri 7 n'amanota 70 mu kibanza ca mbere Barcelona ya kabiri amanota 18 Arsenal ya gatatu amanota 16 banganya na Inter Milan ya 14 amanota 16 Atletico de Madrid ya gatanu amanota 15 banganya na AC Milan ya gatatu amanota 15 Atalanta yindwi amanota 18 Leverkusen y'umunani amanota 13 izo nizo munani za mbere equipe y'icenda ni Aston Villa na amanota 13 Monaco y'icumi amanota 13 Feyenoord y'icumi amanota 13 Lille y'icumi na kabiri amanota 13 Stade Brestois y'icumi na gatatu amanota 13 Dortmund y'icumi na kane amanota 12 inganya na Bayer Leverkusen y'icumi na gatanu amanota 12 equipe ya Real Madrid y'icumi na gatandatu amanota 12 Juventus y'icumi n'indwi amanota 12 Celtic y'icumi n'umunani amanota 12 mu gihe PSV Eindhoven y'icumi n'amanota 11 banganya na equipe ya Club Brugge ya 20 amanota 11 Benfica de Lisbon ya 20 amanota 10 Paris Saint-Germain ya 10 na 22 amanota 10 ingana na Sporting Club de Portugal ya 23 amanota 10 Stuttgart ya 24 amanota 10 izo nizo 24 za mbere imigwi gushikira umanyiri muri zone rouge imaze kuba iri elimine gushika no mwanya ni Man City batangira amandi mu kibanza ca 25 amanota 8 inganya na Dinamo Zagreb ya 26 amanota 8 Shakhtar Donetsk ya 27 amanota 7 Bologna 28 amanota 5 equipe ya Sparta Praha ya 29 amanota 4 izi guhera kuri reka dore kuri Bologna Sparta Praha Leipzig Girona Crvena Zvezda Sturm Graz Red Bull Salzburg Slovan Bratislava Young Boys zaramaze kwaziba elimine zaragi abakinnyi bamaze gutsinda ibitsindo byinshi kano kanya ni Robert Lewandowski ibitsindo bigira kuri 9 wa kabiri ni Rafinha ibitsindo 8 Vinicius Junior ibitsindo bigira kuri 7 anganya na Sergio Giras ibitsindo 7 Julian Alvarez 6 anganya na Gyökeres ndetse na Erling Braut Haaland ibitsindo bigira kuri 6 Harry Kane afise 5 anganya na Jonathan David na Florian Wirtz nabo bakinya bamaze gutsinda ibitsindo byinshi kurusha abandi bose muri kano kanya umukinya amaze gutanga imipira myinshi ivamwe ibitsindo ama assist ni mugabo bitwa Catelael asanzwe akina equipe Atalanta amaze gutanga imipira ivamwe ibitsindo igira kuri 5 Llorente Marcos akina Atletico Madrid imipira ivamwe ibitsindo 4 Mohamed Salah wa Liverpool imipira ivamwe ibitsindo 4 ndetse na Igor Pagzau akina equipe ya Feyenoord na wanganya n'aba basore umusetwa Marco Bjaka afise 3 anganya n'uwa Dinamo Zagreb anganya na Mateus Nunes wa Manchester City anganya na Fabian Leider wa Stuttgart anganya na Anne Angels wa Celtic anganya n'umusore yitwa Antoine Griezmann wa Atletico Madrid
anganya na Enzo Milot wa Stuttgart, anganya na Ajire Kunde wa FC Barcelona, anganya na Jude Bellingham wa Real Madrid, anganya na Yamar Musiala wa ekipe ya Bayern Munchen. N'aba basore bamaze gutanga imipira myinshi iva mu bitsindo kurusha abandi muri kano kanya muri UEFA Champions League. Ya nuko meze muri UEFA Champions League.